Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, turabahaye ikaze ababana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru tubandanya kugenda turabashikiriza ngaho kuri nomonesha kure yacu ari nayo ya Burundi News TV. Turabahaye ikaze mu makuru azindutse muri kano gatondo, amakuru agaruka ku bikomeje kugenda biravugwa. Turi mu gatondo ko kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 16 kwezi no kw'icenda mwaka wa 2024. Turabahaye ikaze abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye, turabahaye ikaze aho tugiye kugaruka ku idonizo ry'amakuru azindutse aravugwa nyine, aho twibanda ku biko biravugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Twibanda kandi ku makuru abakomeje kugenda aravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ndetse by'umwihariko tukagaruka ku yandi makuru abakomeje kugenda aravugwa mu karere k'ibiyaga binini hirya no hino ku isi ndetse n'ahandi hose. Ndabahaye by'umwihariko ikaze rero, by'umwihariko abanywanyi b'ibiganiro byacu, dore ingingo nkuru cyane tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu cyo muri kano gatondo. Imbonesha kure nyinshi by'umwihariko imbonerakure nyinshi by'umwihariko zaje kugenda zirurizwa amamodoka, aho by'umwihariko bivuga ko zajyanywe mu myitozo kuko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru dufite atari ivumbi rero nuko imbonerakure nyinshi cyane by'umwihariko zaje kugenda zirahurira ku kibuga c'indege mpuzamahanga citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, zikaza kugenda zirapakirwa amakamyo, ariko gushika ubu ngubu akaba ata muntu n'umwe azi aho zaba ziherereye. Bivuga ko rero izi mbonerakure by'umwihariko zigiye gutangura guhabwa imyimenyerezo ikomeye cyane y'igisoda kugira ngo zizabashe kuba zofatanya n'abasoda b'u Burundi mu gucungera umutekano w'abanyagihugu nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko nga muri kino gihugu ho bari kwitegura ibihe bidasanzwe mu nyuma y'uko haherutse kuba inama ikomeye cyane ya bamwe mu bayobozi bakomakomeye cyane barongoye FDLR ndetse na FRN. Bivuga ko kandi haba harafatiwemo na gahunda zigendanye no kuba imbonerakure zimwe na zimwe zigiye kuzajya gutangura zirahabwa imyimenyerezo ya gisirikare bigizwemo uruhare n'abasirikare bakuru nyine bo muri iyo mihari isanzwe iragwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Bivuga ko nyiricubahiro General Neva rero yabakomeje kugenda ritegurira abasirikare bashobora kuzomufasha mu gihe yoba yinjiye mu bikorwa by'urugamba, ndetse no kubona abandi basoda yorungika muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Abasoda benshi nk'uko nawe ari kugenda urabona kuri iyi foto cyangwa kuri iyi sanamu, urabona ko hariho imbonerakure nyinshi ziriko zirurira imodoka. Aya nayo mu masanamu rero akomeje kugenda arahererekanywa, yerekana yuko nga mu gihugu c'u Burundi ho bagiye kuba akantu. General Neva rero yo bakomeje kugenda aragira ubwoba bwinshi cyane, ariko kandi abatari bake bakaba bakomeza kugenda batangaza ndetse banerekana neza yuko by'umwihariko mu bihe bidasanzwe ndetse n'ibihe bikomeje kugenda bigaragara, by'umwihariko igihugu c'u Burundi gishobora kuzinjira mu makuba ateye ubwoba. Hari imbonerakure kandi by'umwihariko nga mu gisagara ca Bujumbura yaje kugenda iracumitwa imbugita ku buryo bukomeye cyane, ku buryo gushika ubu ngubu ishobora kuza gupfa, ndetse by'umwihariko ishobora no kuza gushira mu mwuka mu nyuma y'uko yaje kugenda irajyanwa ku ivuriro kugira ngo ibashe kuba yo kwitabwaho nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Iyi mbonerakure kandi by'umwihariko ikaba ikomeje kugenda itera benshi agahinda. Ni Burundi Bujumbura muri komine Mukaza, imbonerakure by'umwihariko yaraye ihaswe by'umwihariko ku rugandagurwa n'uwo igendanira. Abanyagihugu by'umwihariko basaba ko uwakoze iryo bara by'umwihariko atori kugwa akabasha kuba yogira ibyo abazwa ndetse n'ibyo akora. Iryo bara by'umwihariko rikaba ryabereye muri quartier ya Jabe ya mbere, akaba ari muri rino joro rya kegwi na kwigenekerezo rya 16 kwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Igice rero cy'isaha zitatu by'umwihariko iyo mbonerakure yaraye ihaswe rero kugandagurwa, yitwa Karagabuye iba rero aho nyine muri iyo quartier nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Turabigira ko mu makuru yacu by'umwihariko mu buryo burambuye ndakubwira byinshi bikomeje kugenda biratangazwa, cyane ibiriko biraturuka muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, cyane ku biganiro bimaze iminsi biraba, ndetse binavuga ko hari bamwe mu basoda benshi b'abazarindo n'abarundi bongeye kugenda barafatwa mpiri cyangwa barafatwa amatekwa n'umuhari wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugera by'umwihariko akaba akomeje kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko
abatari bakeya by'umwihariko baje kugenda barapfa mu nyuma y'uko hamaze iminsi haraba umukutano ndetse n'ingwano n'intambara ikomeye cyane. Turarabira hamwe n'andi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abo tuzindukanye muri kano gatondo bariko baratwumviriza gatanu kuri gatanu, turabahaye ikaze cyane. Abatwumviriza bari imbere mu gihugu cacu c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye, abari ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi, abari mu mugwa mukuru wa politike by'umwihariko Igitega, abari mu zindi ntara zigiye zitandukanye mu makomine atandukanye batwumviriza ngaha kuri noboresha kure yacu, turabahaye ikaze. Ngaha ku mugabane wa Afrika by'umwihariko abari mu karere k'ibiyaga binini, mwese turabifuriza kumererwa neza. Abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose turabahaye ikaze, tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza by'umwihariko, ndetse tubifuriza amahoro y'Imana muri ino ndwi twotanguye, kandi Uwiteka azakomeze kugenda arabahezagira. Niba ari ubwa mbere uca ngaha rero tubona ko handitse sabone kugira ngo uce abana natwe gatanu kuri gatanu, ugira abana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubandanya kugenda turabashikiriza. Reka nkubwire ngo amakuru yacu reka tuyatangurire ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma y'uko rero hamaze iminsi haravugwa inama zikomeye cyane zoba zarahuriyemo bamwe mu bayobozi bakomeye cyane by'umwihariko barongoye FDLR ndetse na FRN, by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ubu noneho hakomeje kugenda haravugwa andi makuru akomeye cyane, amakuru yihuta, aho by'umwihariko amakuru adafise ivumbi adakoze amaguru hasi, avuga yuko by'umwihariko hamaze kugenda haranozwa umugambi ukomakomeye cyane, umugambi ugendanye by'umwihariko no gutoza zimwe mu mbonera kure nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kwijoro cyangwa se mu ijoro ryakeye, amakuru atubwira yuko by'umwihariko ngaha ku kibuga c'indege, ikibuga mpuzamakungu cy'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye, hari imbonerakure nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ariko zariko zirapakirwa amakamyo, ariko kandi akaba ata muntu yabashije ko yomenya aho zajyanywe. Bivugwa ko rero ariko zishobora kuba zorekejwe mu bice bimwe na bimwe asanzwe hari ibigo bya gisirikare, ndetse n'ahasanzwe harahererwa canke haratangirwa imyitozo y'abasoda, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Abatari bakeya rero bakomeje kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko bimwe mu bintu bikomeje kugenda biragaragara ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ari ubwoba abanyagihugu bakomeza kugenda baragira, ahanini cane cane bitewe n'uburyo izi mbonerakure zikomeje kugenda ziratozwa ndetse zirahabwa imyimenyerezo ya gisoda canke y'igisirikare. Amakuru avuga ko kandi izi nama zimaze iminsi iziraba ari zimwe mu nama bivuga ko by'umwihariko zagiye zirafatirwamo imyanzuro ikomakomeye cyane, ndetse hakaba haragiye harafatirwamo gahunda zigendanye no gutanga icyo twakwita imyimenyerezo ku rwaruka rusanzwe ruzwi nk'imbonerakure rw'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya by'umwihariko akomeza kugenda arashimangira ndetse akagaragaza neza ko General Neva yoba atanguye kugenda aratoza izi mbonerakure kugira ngo azabashe kuba yozuringika muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe kandi bakomeje kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko ngaha muri kino gihugu ibintu bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se ibintu bikomeje kugenda biratangazwa biteye ubwoba, mu nyuma y'uko General Neva akomeje kugenda arashakisha abasoda yorongika mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko bikavuga ko by'umwihariko yaba arimo kugerageza kugira ngo by'umwihariko mu gihe yoba ziyinjiye mu bikorwa bigendanye n'ingwano zizabashe kuba ziramufasha muri rusange. Mu minsi mikeya iheze rero by'umwihariko mu ntanguro mu mpera z'ukwezi guheze, General Neva ubwo yari ari mu bikorwa bigendanye no gufasha ndetse by'umwihariko yari yanitabira ibikorwa bigendanye n'umunsi mukuru wahariwe izi mbonerakure, yaje kugenda aragaragaza neza ko arizo umusingi w'umutekano ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ndetse aza no kugenda agaragaza ndetse anerekana neza ko by'umwihariko bimwe mu bintu bikomeje kugenda biragaragara ngaha mu gihugu c'u Burundi bigendanye n'umutekano muke aribo bagomba kuba bobishiraho iherezo. Imbonerakure rero zirafise ijambo rinini ngaha mu gihugu c'u Burundi, zirazwi mu bikorwa bigiye bitandukanye by'ubusuma, abanyagihugu bamwe na bamwe bakomeza kugenda bamaganira kure ivyo bikorwa ndetse bagasaba General Neva ko yobihagarika. Mu nyuma y'uko kandi imbonerakure zimaze iminsi zarigiza akaraye kajyahe, zirazengereza abantu, ziranyuruza abantu, abandi zirabica, ubu noneho imbonerakure yaraye ihaswe kugandagurwa by'umwihariko igendanira, akaba yaje kugenda iracumitwa by'umwihariko iracumitwa
iracumitwa ibyuma nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Nk'uko biriyo rero biravugwa iyo mbonerakure by'umwihariko Karagabuye isanzwe igendanira kenshi cyane umukuru w'iyo quartier ya Jabe ya mbere azwi ku izina rya Niyonzima Aline n'umukunzi wiwe, aho chief de quartier aba ari umukunzi we nyine. Kenshi iyo mbonerakure baba bakunze kuba bari kumwe. Mu ijoro ryakeye rero by'umwihariko ryahise by'umwihariko uwo mukuru wa quartier Jabe ya mbere yari kumwe n'umugabo bakunda gusohokana benshi bita Muhabara, yitwa rero Mujakazi Leo Fideli. Bose n'ayambonera kure bari bateramiye by'umwihariko nk'uko byama mu kabari kari aho ngaho bita Trehine, ni muri iyo quartier nyine ya Jabe 1 nk'uko biko byatangazwa. Mu nyuma wa mugabo Mujakazi yarahaye yambonera kure rero itelefone yiwe kugira ngo ayimucungerere bakomeze bihereze ibinyobwa. Niho rero yambonera kure Karagabuye yava rero aho ngaho bari bicaye yerekeza amuhira atawuzi ico yari giye gutora canga se kuraba. Haciye iminota mike rero wa mugabo Mujakazi by'umwihariko yamuhaye itelefone yiwe, yaciye ava aho ngaho yari yicaye aja kurondera yambonera kure, aca yisanga mwibarabara hafi ya Interbank. Jabe ayibaza impamvu yamutwariye itelefone yiwe, acimubaza wa mugabo kandi yahise by'umwihariko yaciye asokora icibugita cirekire cyane yari yitwaje, aca atangura gucumita iyo mbonera kure ashaka kuyigandagura. Yatanguye amucumita rero imbugita kuyo kwijosi, aca agirwa ko rero n'iyindi yo mu mapsiko. Iyo mbonera kure rero yaragerageje kwirwanirira, abantu baca barabanguka gutabara, baca bahamagara by'umwihariko abapolisi. Iyo mbonera kure yaciye inyarukanwa kwa muganga, aho rero by'umwihariko iri kuvurirwa ku bitaro biri kuri Jabe ya mbere nk'uko amasanamu akomeza kugenda arabitwereka. Aho rero mugabo nyine yuko rero ibara ryari rimaze kuba Mujakazi Leo Fideli yaciye afatwa by'umwihariko, aho yahise rero atwagwa kufungirwa mu gashoka zone Bwiza. Ariko amakuru adushikira yemeza ko rero umukunzi wiwe chief de quartier Niyonzima Aline ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo Mujakazi abashe kuba yorekugwa. Ivyamirizwa n'abanyagihugu bakavuga ko ari akarenganyo gakomeje kugenda karagaragara. Abanyagihugu barasaba ko rero inzego z'umutekano zitohirahira ngo zirekure rero Mujakazi, kuko rero atari ijya mbere akoze ibara nk'iryo. Kenshi by'umwihariko akabikora yitwaje ko atigera rero afungwa, kuko rero aca avugirwa n'umukunzi wiwe Niyonzima Aline. Basaba ko rero Mujakazi ahanwa by'akarorero, kuko rero yaraye ahaswe kugandagura by'umwihariko umuntu w'Imana, umuntu ariko Imana igaca irakinga akaboko nk'uko amakuru akomeza kujya aradusumira. Hari bamwe kandi bakomeza kugenda bagaragaza neza ko by'umwihariko imbonera kure nyinshi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi zakomeje kugenda zirakora ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse bitari byiza, ndetse abatari bakeya bakaba bariko barashimangira ndetse bagaragaza neza ko igihe cyari kigeze kugira ngo by'umwihariko ibikorwa by'imbonera kure bibashe kuba byohagarara. Imbonera kure kandi nizo ziba ziranyuruza abantu, nizo ziba zirakora amatohoza muri CNDD-FDD by'umwihariko ku buryo usanga zirabangamiye abanyagihugu ku buryo bukomakomeye cyane. Mu gihe kandi tukiri ku makuru ariko aravuga nga mu gihugu cy'u Burundi, twerekeze no muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma y'uko hamaze iminsi haravugwa ingwano zikomakomeye cyane, ariko ingwano zaje kugenda ziratwara n'ubuzima bw'abatari bakeya, cyane ingwano zahuzaga umuhari wa M23 ndetse n'ingabo zisanzwe ziragwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. By'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira aragaragaza neza yuko by'umwihariko umuhari wa M23 wabuherutse kuba warafashe bamwe mu basoda benshi biganjemo n'abaturutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Icakora igitangaje kinababaje nuko by'umwihariko General Neva atakintu na kimwe by'umwihariko aba yitayeho mu kuba yogaragaza neza ko hari n'abasoda biwe baba baramaze kugenda barafatirwa ku mirongo y'urugamba. Abagwanyi bashika kuri 14 ba Wazalendo ndetse n'abandi bashika kuri 7 by'umwihariko nabo baramaze gufatwa, babarizwa mu ngabo z'u Burundi, babarizwa by'umwihariko mu gice kirongowe na Colonel Janvier. Bakaba barafatiwe i Rugari muri teritwari ya Nyiragongo, aho bari mu nzira bagiye kurasa ku
birindiro bya M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kubwo amasoko yacu araturuka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko ari muri ako gace, yadutangarije ko rero habayeho kurasana ku munsi by'umwihariko w'ejo ku cyumweru ku igenekerezo rya 15 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 mu masaha y'umugoroba hagati y'abagwanyi bo ku ruhande rw'ingabo za Kongo n'abafatanyije n'umuhari wa M23 mu gace ka Rugari kuko biko biratangazwa. M23 kandi ikomeje guhiga buhoro buhoro abagwanyi ba FPP ndetse na Ruda Urunana n'aba FDLR n'abarundi n'abasinani basanzwe barakorana n'abazarendo bakekwa gushimuta umushoferi w'umunyakenya nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa. Kuri ubu rero by'umwihariko ingwano hakomeje kugenda hagaragara ingwano zitoroshe zagiye zibasira uduce twa Nyamirima ndetse na Nyamitwitwi, bikekwa ko uyu umunyakenya rero yaba yarahishwe kugira ngo by'umwihariko bazabahe ingurane yo kuba bamufise cane y'amahera nk'uko biko biratangazwa. Ikindi kandi by'umwihariko twabashe kugenda turamenya nuko abagwanyi ba FPP bagera kuri 3 baguye muri iyi ngwano, maze abashika kuri 4 by'umwihariko biganjemo abarundi baza kugenda barakomereka. Muri Kivu y'Amajyepfo abanyagihugu by'umwihariko abanyagihugu batuye mu bice bya Numbi baratabaza M23 ngo ihagarike ubujura buriko burakogwa n'abawazarendo. Aba abanyagihugu kandi barashinza iyi mihari yitwaje ibigwanisho gusahura abanyagihugu amatungo yiganjemo inka, imyaka ndetse n'amahera mu gace ka Karehe. kandi leta y'u Burundi imaze kuhageza amabati ashika kuri 6 mu rwego rwo kwitegura kugaba ibitero ku muhari w'inyeshamba za M23 ziri muri teritwari y'Amasisi. Amakuru akomeza kugenda adusomira avuga ko by'umwihariko ingabo z'u Burundi nyinshi ziherutse gukubuka mu gihugu ca Somalia aho zari zaragiye kugarura amahoro n'ituze zaramaze kugenda zigaruka zinjizwa hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bivugwa ko by'umwihariko zinyuzwa mu kibaya ca Rusizi aho bivugwa ko ziba zigiye guhangana n'umuhari wa Red Tabara usanzwe ufise ibirindiro bikomakomeye cyane mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Mu nyuma y'uko rero hasanzwe hari gahunda zigendanye no gufatanya by'umwihariko nyuma y'uko by'umwihariko hamaze iminsi haravugwa ndetse by'umwihariko haranagaragara ubufatanye bukomakomeye cyane hagati y'impande zombi, hagati y'igihugu ca Kongo ndetse n'u Burundi bwo guhangana ndetse no guhiga imihari imwe n'imwe. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira akabagaragaza ndetse anerekana neza yuko ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi abasoda baba bakomeje kugenda barinjira umunsi ku munsi muri iki gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kandi bakaba binjira babwirwa nuko bagiye guhangana na Red Tabara bikarangira bajyanywe by'umwihariko muri mu ntara Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko aho bajya guhangana n'umuhari wa M23. M23 kandi bakomeje kugenda bagaragaza ndetse banavuga yuko by'umwihariko hagomba kuba by'umwihariko gahunda yo guhuza uyu muhari wa M23 ndetse n'u Burundi kugira ngo abasoda bamwe na bamwe babashe kuba borekurwa bafashwe. Ariko kandi andi makuru akomeza kugenda adusumira akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biraba ari ibintu biriko biratera impungenge mu nyuma yuko abasoda b'u Burundi bakomeje kugenda baragaragara by'umwihariko barinjira ku bwinshi mu gihugu ca Kongo. Muri iki cyumweru duhejeje inyuma rero intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zarahuriye mu biganiro i Rwanda mu gihugu ca Angola bigamije gushakira akarere k'ibiyaga binini amahoro n'ituze ndetse n'umutekano. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yarasobanuye ko abahagarariye u Rwanda na RDC ndetse na Angola bubakira ku byagezweho mu mezi ashika kuri 3 aheze. Yaragize ati inama y'inyabutatu rero ya Rwanda ni ya 4 irabera muri Angola by'umwihariko aho abahagarariye ibihugu bitatu bagaragaza ibitekerezo byubaka abazubakira ku bifatika byagezweho n'abaminisitiri ndetse n'abofisiye bajejwe iperereza mu mezi 3 aheze. Inama y'aba baminisitiri kandi by'umwihariko ishingira ku myanzuro yafatiwe mu yabereye i Rwanda ku igenekerezo rya 21 Werurwe mu mwaka wa 2024. Ico gihe bemeranyije ko rero ingwano ibera mu burasirazuba bwa RDC ihagarara, umuhari witwaje ibigwanisho wa FDLR nawo ugasenywa mu buryo bukomeye cyane. Igitekerezo cyo gusenya FDLR cyatanzwe n'intumwa za guverinoma ya RDC
mu nyuma yaho rero mu nyuma yaho zishyikiriza Perezida João Lourenço by'umwihariko wa Angola umuhuza igenamigambi y'uko rero bizokorwa mu rwego kugira ngo bashe kuba botsinsura canga bosenya FDLR ku igenekerezo rya 31 Nyakanga 2024 abaminisitiri bongeye guhura basesangura uburyo RDC yerekanye uburyo nyine bwo gusenya uwo muhari wa FDLR. Muri iyi nama harafashwe indi myanzuro y'uko rero ingwano hagati y'impande zombi zishyamiranye mu burasirazuba bwa RDC hagarara guhera ku igenekerezo rya 4 Kanama 2024 mu gihe ibiganiro bikomeje icyakora ibintu byabashije kuba byo kubahirizwa. Inzobere mu bijejwe iperereza by'umwihariko mu bihugu bitatu zahuye ku inshuro zishika kuri 2 zisuzuma uburyo ihagarikwa ry'ingwano riri kubahirizwa ndetse zikanasesengura uko FDLR izasenywa zikanashyikiriza Angola raporo y'ibyavuye muri iryo huriro. Ku igenekerezo rya 20 ndetse na 21 Kanama 2024 abahagarariye ibihugu bongereye guhurira i Rwanda mu gihugu ca Angola basesangura raporo y'inzobere mu bijejwe iperereza mu ihagarikwa ry'ingwano ndetse n'isenywa rya FDLR. Raporo yaratanzwe ku busesenguzi ndetse n'igenamigambi ryo gusenya FDLR yagaragaje ko hari ibidasobanutse ku buryo rero bizokogwa. Banze ko rero ku igenekerezo ry'icenda ndetse na 10 Nzeri 2024 bazongera guhurira i Rwanda by'umwihariko muri izo ngingo ariko ntibahuye by'umwihariko kuko iyo nama n'ibyo biganiro byaje kwimurirwa mu mpera z'indwi duheze. Bigaragara ko rero hari ubushake bwo gufasa umwanzuro uhamye ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC ku mpande zombi, ariko kandi nubwo bimeze bityo rero hari amakuru avuga ko leta ya Kinshasa yatanze amasezerano ko bagwanye bayifasha rero guhangana n'umuhari wa M23 kandi na FDLR ibarizwamo. Ibi rero bizatera kwibaza niba leta ya Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo izirukana FDLR itubahirije ayo masezerano. Ni mu gihe kandi hari n'abandi bakomeza kugenda bagaragaza ko kugerageza kwirukana uyu muhari wa FDLR ariko sa rikomakomeye cyane, aho bakomeza kugenda bashimangira bavuga ko iyi FDLR ari inkingi ya mwamba ku gisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira ndetse bamwe bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko gusenya FDLR by'umwihariko ari ugushira iherezo ku gisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kizwi nka FARDC, mu nyuma yuko no kuba kigikomeje kugenda kirarwana ubu ngubu cyangwa se gikomeje kugenda by'umwihariko kirahangana. Amakuru akomeza kugenda aradusumira by'umwihariko agaragaza ndetse akerekana neza yuko by'umwihariko ari FDLR ikomeje kugenda irakora akazi muri rusange. Reka mbashimira abanywanyi b'ibiganiro byacu mubandanya kutwumviriza muri hose mu bice bigiye bitandukanye, dusubira mu masaha ari imbere.